Bibiri tubwira yuko atanaho Bibiri atayonzi neza nzi utujambo duke ijambo ry'Imana rivuga yuko umuntu yisonzesha neza n'uwisonzesha bijyari kurya akabihebera ugowe ni bande babikora ngaho ntuvuge byose oya sinza kuvuga byose yes ni mu prophet mugabo koko jewe ndamuhaririza kenshi mwe no mugande ndazi murabizi ndamuhaririza nabwo ati no abakozi b'Imana abakozi b'Imana bukuri aburi ko bivugura babeshera nuko huye nabo canyereka ukungene wenyine ubwiwe ari wa musaba ahantu muri eglise yashikiyemo ngamo ntaho tuza kuvuga eglise yari yashikiyemo ngaha amusaba amubwira ati nakambe uramuzi mbwira CV yiwe mbwira ingene vyifasha no kuvuga yuko koko vya bintu ni vy'ukuri ariko nawe urumva ko mukorana na cyane naje n'umusivire je mfise amavuta yibi profete bya fake na bishop ba fake nukuri bita ngo bakorera Imana ariko uca usanga banguye mu ntoki frame je ndo umuntu ntatembere mu eglise menshi ariko sinzi ingene bishika ngo tumenyane sinzi ingene bigenda ariko nkaca nibaza ngo no wavure kumbe no wafake umukozi w'Imana musohokana akanywa inzoga sinabanda bibabwira mu gahari jewe nuko igena ndabya je naho ndabiharira abantu ko madukurikirana mu vyumve yuko jewe naravyibone n'amaso umukozi w'Imana barazananya ahantu mbona yakomanze iki yakomanze savana bicara ukabiyumvira ati kube kino barondera jewe reka ndababwira ikintu kimwe kandi aho rero abantu baduca bantuka je ndabimenyereye ibitutsi muganzo uvugisha ukuri jewe uzoza yasamye urumva akanyegera jewe urumva amahera nzoyarya nongere ndayarye sibire ndayarye areba duca bantuka muzohantuka ariko none sije ndabahamagara abantu b'Imana cyo nsanga nabaguyemo bakambwira ngo urumva ngo ndagukunda ngo I love you so much can you be my girlfriend ibiki nibiki binda ndakubwira je nta mugabo mfise kuvuga ngo ndiko ndacitse ngo umugabo ngo cyane ndiko ndarya amahera y'abandi ndi jenyine ivyo wamuvuga ko ari ibinyoma ubwira abantu badukurikirana ariko bakayifata nk'ububeshi mu gihe uri kumwe n'umukozi w'Imana ubona ari muri ayo manyanga kuko uriko uramyirabira n'amaso yawe no muri boîte turajana nabo nice bagakubita kw'ishapo kandi vraiment barabizi ntawe nzovuga atamvyonze oya bagakubita kw'ishapo no ntawe tuvuga abantu baramuzi ntawe tuvuga ibaze nk'umukozi w'Imana byitwa ngo n'umuprofete afata telefone abarika sengera umukirisi wiwe kuri telefone ukuboko kuri mu mabere y'umuhabara canke y'umumara ya hariya bari mu gitanda wibereye hariya ari ukuboko kumwe gufasha ibere ukundi gufasha telefone ariko asengera umuntu none mwabantu mweje kumwe bamuntuka none ngaho onye mumva muri mubiki ntaho urarengereye ariko koko ndarengereye mubiki umukozi w'Imana asengera umuntu kuri telefone ukundi kuri mu muhabara hariya anyicanye cyangwa muri andronche hariya anyaho ntavuze hariya ukundi kuri telefone hariya ariko asengera umukirisi wiwe Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze wese uriko uradukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, ndetse mu guvya barabo ndavuga mu Mani Sinabi Saudite. Abari muri Swiss, muri mwese ndabaha ikaze. Yes, ukiri mushaje kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kwaka umuryango munini. Uyu munsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe kugira umutumire adasanzwe musanzwe w'umuzi musanzwe w'umukunda ugiye bitandukanye hari benshi yigishije hari benshi yafashije uko bashobora kwitwara muri buno buzima bivanye na experience y'ubuzima bwiwe abakirisu yaraciye experience nyinshi turagoye kaze kandi murakoze cyane umeze neza cyane rwose urasa neza kandi murakoze suramutsa abakunzi ba African TV abakunzi bawe ndabitwara abakunzi bawe benshi ndaramukije abakunzi bacu ba African TV weekend yagenze neza cyane meze bombo yes ni Koko Claudine katwingana ugaruka zo kuyaga byinshi bitandukanye nako tuve muri weekend baragiye gusenga Koko gusenga yaje gusenga gusenga cyane ndasenga iminsi yose mu nzu yanje ni mu nzu none oya Imana iba hose urumva Imana iba hose ariko nyene no mwisengero ari sengero ya vrai nyene ndacavyumvira neza ni naharonka nzogenda gusenga mbo ijambo ry'Imana riravuga ati abantu bakoranire hamwe ku munsi w'Imana mugabe ivyo jewe
sindabiha agaciro cyane kuko naha turi Imana iri ngaha uha agaciro ijambo ry'Imana yavutse ijambo ry'Imana je ndafise Bibiliya ndayisoma muhira mugabo hasi ndabesha ureka gusoma Bibiliya kera agenda ayitora nkasangira ikivumbi nkayikumura ndasenga bon yes nivyo gusenga umuntu wese n'umupagano ari wese arafise umwanya wiwe n'Imana ukumura ikibazo vyiwe cyane ibibazo je ndakijijwe kono kubera iki mu uncira urubanza vyavura kwanza uncira urubanza kubera we ntukijijwe je ndakijijwe ubikurahe ko je ntakijijwe none muri commentaire baradufasha ngaho onye kuko arakijijwe cyane kubgawe uri kwa abesha bakunda kuvuga ko ntakijijwe muga Imana nimenye umutima w'umuntu nije nzingene mbanye n'Imana ngene ndaye tudiringana nayo yeah okay nigisha tumye wumva ko wofata burundu ugaheba kuja gusenga uza no munsi ko uramaze igihe kinini tuja kurana hamwe n'abandi maze ngira mareka yato n'ubwa mbere mu buzima bwanje bimbayeko okay niye situation uri kubaca muri iyi 4 ans bon eko hari ikintu ubura bien sûr nushaka kumera naho usenga muhira ntibiba bifashe kuko hari igihe wibagira ukajyama nk'impene ukabyuka nk'impene ariko muri eglise nyene niko ibintu nyene byacanga ariko sometimes biraryoshe kubana n'abandi mu isengero mu gisengero ya vrai apana ya fake kandi zirahari ariko sinda Imana ntirayinyereke sinshaka gukomereka kabiri uri muntu bakomeretse cyane bakomerekeje cyane n'amadini ukajyashika tukazufisa amadini bakomerekeje cyane n'amadini uno munsi niye experience wakuye mu by'amadini bo icambere kwanza shaka kubwira fans bacu ikintu cambere iyo ntanze ibindi biganiro bibantuka ariko iyo mvuze ibya pasiteri baca bantuka mugabo ni droit zabo kandi nanje ni droit yiwanje uri kurinjira abakozi b'Imana babo oya shaka no munsi nsigure ikintu kimwe sinzi ningene kije ndandagisigura jewe ntanga ibiganiro bya pastori kuri objectif zibiri n'abapastori bantahura objectif ya mbere je narakomeretse sinaronka umuntu ndabibwira sivyo donc hari kungena umuntu agenda abaho mu buzima agakomereka ikamugumamo atabivuze ntakira yego ubuzima umuntu aba yaracimo ni burebure cyane ariko je ndiko mvuga ubwo mu isengero bw'abakozi b'Imana donc objectif ya mbere ndabivuga kugira mbohoke kuko nta mukozi w'Imana ashaka kunsengera ngo bimvemo ni jeje nyene ntegeza kwikiza je nyene ndabisohora objectif ya kabiri ni kwerekana kandi nabo nyene batikuye mu bwenge barabizi abapastori babizi ntibavuga urumva objectif ya kabiri no kwereka abantu bareke kuguma bibwa urumva ntibahure n'ibyago je nahuye navyo mu isengero uri kurumva uti gute twe twigira tugiye kurondera Imana mu isengero ukasanga bagenyene bari kudukiza nibo badukomerekeje rero mbashaka nerekane bagende n'ubwenge bamenye ati mbega iyi eglise ndimo kweri Imana irayemera kuko nongeye kubabwira ijambo ry'Imana riravuga ngo ahantu hatagira urukundo n'Imana ntihaba riravuga ati naho wosenga mu ndimi ukavugishwa naho wosenga imvura igakuruka urumva utagira urukundo byose imbere y'Imana ni mfagusa none ahantu tuba twarasenga ukasanga nta rukundo ruhari ugasanga bariko bagukuramwo iby'ubufise biguheranye ntibasubira baca baguta ariko urumva jewe reka nzi ndabivuga abashaka abantu keca ntibamugaba abapastori ndazi benshi je turazinanye barambwira ati koko nivyo ukunda kumbaza ati none nta mupastori muzima hari si kibazo mukunda kumbaza je nama ndababwira bariho bazima ariko ni baki urumva je nkubiye abantu atinya Imana ngo nubaha Imana je noshinga urushengero rwanje kandi noronka abakiriya oya no kuri kandi ubizi nyene kutari umukozi w'Imana ukuri none no umwesiko nk'abandi niyo business isigaye iri mu masengero nanje no canshinga urushengero donc nkagira abakiriya nanje baze barampibwira 10 n'amashikana urumva yes je nibaze rero abavyumva bavyumve abatavyumva naho bazovyumvirira indani byabashikiye bacavuga ati kumbe kuko imwe yamavuga yahora atubwira nivyo iki niyo kitaragushikira
agiha agaciro umugabo benshi babizi uravuga ati vraiment yes benshi ntibagutahura benshi ntibakumva mu bintu uri kuravuga benshi bagufata koko ari kumbure uri ntumwa ya satani uri mu mudayimoni runaka kumbure ugutera kumva wovuga ibikorwa by'abakozi by'abiyita abakozi b'Imana benshi riko bagufata uno munsi wakira gute iyo wibutse uko wari umeze cagihe muri eglise abakozi b'Imana babera umwana mwiza ubabera umwana koko waraciye bugufi imbere yabo bice bikwibutsa iki kwacubuka no munsi ngira abantu bariko barakuvuga oya commentaire niyo mpamvu urano kwisura z'abantu zitandukanye ata muntu asa n'uyundi na commentaire simpaka tugire servo zimwe zakira ibintu bisa byo nk'ibintu bimwe uko ntanze message sikuyakira uko yakira wowe sikujya ayakira hari abavyumva hari abatavyumva sishaka kubibahora n'uburenganzira bwawo naje niko woza n'ikintu nkavuga ati no ndaje ingene ndavyumviriye wose yavuye wanje n'ingene mbona ibintu nkakugwanya nkavuga ati none bikunda jewe cyambere abakozi b'Imana sindabanga bana niyo ngiye nk'ahantu bajya abakozi b'Imana sanga bariko baravuga ubutumwa mu ibarabara atabonzi hari gihe numva umutima wase ko ndengana nkasubira inyuma nkamuhezagira naye amazi ugasanga yakubititse n'izu mugabo jewe mpezagira umuntu numva ariko aravuga ati va mu byaha Imana irabakunda kuno uyo vrema uyo sindamurengana wigisha gutanga ibigira 10 n'isawa oya byo gutanga Imana sinkene kwanza d'abord baze babimenya nakandi muze mumbabarira Imana ntikenye urumva Imana ntushaka kuyivugira ngo tanga ngo hayi kandi si conditionnel Imana si conditionnel ku mufumo niho ugenda ukamubwira ati oh muvyeyi urazi ko babita bavyeyi muvyeyi ndashaka amahera kunuku nakaca kubwira ati banzuzane urumva ibi ariko ku Imana ujaha erega ntibigusavye ngo uyeho ko nikenye style nko kubivuze mugabo ni gutanga ku mushuzo w'ivyo waronse rindira ntitugaruke mu bigira 10 umviriza Franike bica bibe ibintu birebire Imana vraiment narayitangiye kandi nubu ndayitangira simpaka abantu bose urumva deja ko bikora no bumwibarabara apana no mwibarabara je umuntu afise ikibazo ndagishima ndakimukorera urumva kuko narabonye isiri yo gutanga muri n'isengero rero dutanga nabi baradutera ubwoba urumva udatanze urapfuye okay reka ndabahe example Rafa narababwiye naho abakirisu babo bace bantuka bo muri Betani Holy Church je sindeka kuhavuga niho hamvyaye niho hanyonkeje urumva nabace abakristo babace banyataka mais je m'en fous nabo barabizi bikuramwe ubwenge vraiment hariya basengero mu ruziba nabonye yuko nkoresha igitoro cinshi ico gihe ndavuga ati reka nimukire munyakabiga hariho Betani Holy Church uwo yasohoye n'umuhungu we donc je ko tuvukana yatuvyaye twese dadi wacu canjaye jewe urumva nta mahera narimbuze urumva jewe cansanga imisiyo hari biseke bitandatu imbere bikantara ubwo nkavuga no ibiseke kimwe 2 3 igiseke c'amashikanwa ikindi cibigira 10 ikindi cinyubako ikindi je sais pas ngo cyo gushinga ntajye ushinga ntaho kaca ni ikimazi donc ikimazi c'amashimwe ica gatanu cyo kugira ikintu bitandatu je ndamubwira bishop waho ni Baltazar reka ndakuvugeho nawe gatoya Baltazar ubu yavuye mu Nyakabiga baciye bimukira mu Ijabe je sinza mbesha kandi sinza njye umunwa urumva reka ntanga karuriro ngaha je nemukiye kwa Bishop Baltazar dufise mudadu umwe ari wa Apotre Gervais urumva je ndavuga ati imisi yose otanga nkabona ari kararira ishengero tanga amahera y'inzu donc ya Rwai ico gihe bari ha 500,000 ntibasha ari 2018 niba ndavuga ati reka kuzurare je ndemeye kuza ndatanga zo 5 shakumo sawa ariko nayatanga nkasanga akagumarira urumva urani ingene tuba tububaha naho mamumenyeranya ariko hari akantu ko kububaha kameme bikanera isoni kumubaza ati none ko amurira Rwai imisi ayo ntanga ajaye kandi barabizi ivyo bintu bo turagumaho mpaka nyene inzara araduza adusha kuri 600
ndemera ndavuga nzoza ndayatanga nta kibazo urumva nta kibazo je ndakore ko je nkunda Imana kandi nta nk'abakozi b'Imana bo je ngenda yatanga rero mu nyuma nkabona ngo tumaze ngo meza ngahi tudatanga Juma ndavuga ati none ndabaza umuntu wo mwisengero sishaka kumuvuga sishaka kumuteranya ari close nawe ngo buriya yahora bakumusaga ngo niyo mpamvu yimutse ava kumusaga yimukira mu Ngagara muri etage nyene ajya amahera yose utanga ayari hinzu ndavuga none kubera iki atari kuriha inzu hanyuma akaca avuga tugaterateranya tukamurihira n'inzu kuko n'umukozi w'Imana yes biransitaza ariko ntibyanciye intege ndavuga ati nyimba ari inzu arayibamo mu mbabare sindi ko ndishuza ibyo natanze kuko nanje Imana irangirira neza urumva malgré n'ibibazo nagenda ahura vyose Imana yagirira abana nanje kubera nanje namantanga bazi vraiment muze muratanga mwabantu mwe mwabakirisi umwe muze muratanga uko gutanga bizana umugisha ariko rabo utanga ninde uhayende hari umuntu uha vraiment ukacuja mu bukene bo haheze igihe cyaninjira mu bukene urumva aho mfisinda narigeze gutanga témoignage yuko mbe ningaha nayitanze kuri televiziyo yayo ko bigeze kutwirukana mu nzu yego kugira ibiganiro byinshi ku mateleviziyo atandukanye birashisha bose nibuka ngo mba nabivuze urumva donc baratwirukana mu nzu batwirukanye mu nzu ntibasubira kumbona kandi basi bavuga ati reka ko dukofashije igikorwa c'Imana natwe dukorera Imana tumurihira inzu basi arondere basi n'inzu ya 200,000 urumva canke ya 500,000 basi mbone basi duke tuvuye ku bakunzi basi saniki barantaye nabo barabizi barantaye nja gusaba indari impande yo kuri eglise nyene urumva nta numwe yavuga ati none koko tumumarire iki basi ndibuka umunsi umwe nari nshonje urazi umuntu afise indinga nasonze urumva umugabo nta mahera yari afise dusavye indaro no kuri je témoignage zanje aho Imana yankwese nzohibagira nzokwama ndazivuga urumva nkagenda ndamubwira bishop ndakwinginze ngaburira ndashonje mpa mahera make vraiment ndagusabye urumva aho uba umenyereye kuyiha urabizi kugira nk'ibihumbi 10 ndavuga ibuka ko nigeze kukugaruje naho ngenda ku macune hari nkagura impene nkashira mu modoka nkayimushira nkagenda nkagura inkoko nini nkazimushira Imana imbabare sindi ko ndabimudahuisha mugabo nshaka kwerekana combien de fois abantu bitukara abakozi b'Imana bikunda ndasonza kugira mpivyo bihumbi 10 zamba bakoze mu ikotare yampaye nararyohewe vraiment 10,000 muga yarakoze muga kugira yampe none bakirisije ndabibarize naho baca banteza mukanuka urumva gute abakozi b'Imana bavuga ngo tubahezagire dukora ibikorwa iyo Mana ica ku muri twebwe tukabaheza gute nabita itobakoresha ndafapase nayo nababwiye ati umwenga abakozi b'Imana benshi bavuye imwaro 90 kujana n'abagumu urumva kugira azoguhe 10,000 francs yiwe urumva bakibagira ko natwe twikokora siko tuba turaba boss tuba dufise ibihindana tuba dukura mu mugisha Imana iba yaduhaye muke kugira natwe tubagirire neza kubera iki namwe mwakozi b'Imana mudashaka kwiyumvira natwe mutugirire neza urumva je umwana wa apotre dadi wanje narigeze kumuriha trimestre yose yiga muri university umwana wanje nakubise 2 ans atari kariga urumva kubera iki nta kintu cankomerekeje nk'ico ego nakonkuya n'ibisanga byinshi mu buzima mugabo hageze mu by'Imana ngugiye ngo uruhuke ukorera Imana bakubona nk'umujinga urumva n'ubu banyumve simvuze ko ari abakozi b'Imana bose sivyo mugabo benshi iyo abakristo babagiye mu bibazo ntibasubira kubabona ngo barabafashe basi babagaburire basi iby'inzu basi nibirebire bavuga ati kujya tubagira amastoke natwe kubera iki natwe batabigudukorera iyo Mana niyahe y'amacakubiri idiviza abantu uvuga ati abakozi b'Imana nibo bakuye ibyiza eske twe nta byiza dukeneye nta byiza natwe bo dukorera jewe ndisiyo abantu benshi twamatuganira benshi bakomeretse mu isengero barakenye
abakozi b'Imana babo barabata iyo ni Imana bakorera cabibereye muri business azo bakora business aho nyine abasho bavuga ati none ko yagenda hano runaka agaho n'umukozi w'Imana atari ukuri agenda hano nawe agasanga byagenze uko nyine donc akaguma hura n'abantu jo baba escrow bababesha kugira gute donc baragukurikiranye cyane gose je mfise amavuta y'ubukozi bw'Imana ico navuga ni Imana ndakizi none nje sinzi how sinzi when sinzi where aho Imana izoca mugabe Imana yaravuganye nanje kuva kera ko nzoyikorera ariko nubu rega ndiko ndayikorera yes ubunyine hari abantu benshi ndiko ndayikorera kuko abantu benshi barandondera gusa nta impamvu bama bari kwasaba nimero yanje sishaka kwishiraho ko yo ndayishizeho bya pastor bya fake bica biza kuntera ubwoba nyene kuvugana navyo jewe kingaho nyine rero ati je ndafite amavuta kubera ko abakozi b'Imana benshi b'ibinyoma benshi barakunda kukurondera mbega uno musi ho yifashe gute eske bacha gukurikirana iyo ngira ndaguha karore wewe nyene ntawe mwabonye Rafapasi yego je naramubonye yego reka ndabaha inkuru kabesha urasinza kubesha none ntunzubikate akabesha akacisha ku ruhande ndabivuga urasimbesha yes n'umugenzi umukozi w'Imana yaje arondera koko umukozi w'Imana ntuvuge byose oya sinza kuvuga byose yes n'umuprofete mugabo koko jewe ndamuhaririza kenshi no migani ndazi murabizi ndamuhaririza nabwo ati no abakozi b'Imana arakozi bana bukuri aburi kwevugura babeshera nuko huye nabo canyereka ukungene wenyine ubwiwe ari wa musaba ahantu muri eglise yashikiyemo ngaho ntaho tuza kuvuga eglise yari yashikiyemo ngaha amusaba amubwira ati nakambe uramuzi mbwira CV yiwe mbwira ingene vyifasha nukuvuga yuko koko bya bintu ni byukuri ariko nawe urumva ko mukorana nawe cyane naje tumusivire kubera kibako je mbashatse kubera je naraha ndakubwire Franike antuka kamera zose maze gucamo zose ndirinde ikintu cyo kubesha yes kandi niyo mpamvu nafashe umwe yo gusaba imbabazi abapasitori ba vrai kuko ari go usanga birabakomerekeje ba vrai nukuri nongeye kubasaba imbabazi abapasitori ba vrai mwasize amavuta y'Imana mutari muri business nukuri imbabazi nyinshi cyane ndabasabye imbabazi nukuri kandi muze muransengera nanje Imana indokore inkure muri ibi bimwenya cy'abapasitori ba fake n'ibi prophet bya fake no musire bacu baracaza uri mu bihe bimeze gute iyo wumvise abakozi Imana guma kurondera binyoma bigenda reka ndabwire basha kandi abavre muze mumbwira abapasitori abakozi b'Imana bavre muze mumbwire ukuri ingene bimeze je mfise amavuta yibi profete bya fake na bishop ba fake nukuri bita ngo bakorera Imana ariko uca usanga banguye mu ntoki frame je ndo umuntu ntatembere mu maeglise menshi ariko sinzi ingene bishika ngo tumenyane sinzi ingene bigenda ariko nkaca nibaza ngo no wavre kumbe no wafake umukozi w'Imana musohokana akanywa inzoga sinaba ndabibabwira mu gahari jewe nukwigina ndabya je naho ndabiharira abantu ko madukurikirana mu vyumve yuko jewe naravyibonye n'amaso umukozi w'Imana barazananya ahantu mbona yakomanze iki yakomanze savana ndazi murayizi ibona bimubimba bibiri bibiri gusa uyu n'umukozi w'Imana jewe twama dusangira nabo je narabibabwiye muraharira ubona atari international yes government mu international avuga ifaransa icongereza gikwiriye reka ndabwire abantu b'Imana je naho mungwanya baze baraba abantu babakora ku mitwe abaribo abantu bitwa ngo bakora deliverance surtout mwabakirisi umwe mwabapagani imwe ahantu muja gukiriza bakabarambika kwiganza raba ivyo biganza nkaje usanga ibaze nk'umukozi w'Imana byitwa ngo n'umuprofete afata telefone abarika sengera umukirisi wiwe kuri telefone ukuboko kuri mu mabere y'umuhabara canke y'umumara yahariya bari mu gitanda wibereye hari ukuboko kumwe gufasha ibere ukundi gufasha telefone ariko asengera umuntu none mwabantu mweje kumwe bamuntuka none ngaho onye mumva muri mubiki ntaho urarengereye ariko koko ndarengereye mubiki umukozi w'Imana
asengera umuntu kuri telefone ukundi kurimo umuntu habara hariya anyicanye cyangwa muri andronche hariya anyaho ntavuze hariya ukundi kuri telefone hariya ariko asengera umukirisi wiyo hari umunsi muzobitahura jewe sinanka abantu nta muntu n'umwe nanka mugamba nshaka kwigisha abantu bamenye ubuzima turiko turinjiramo bwaribwo murumva mu byerekeye ibi by'amasengero by'agakiza umuntu wese niyirabi arabo umuntu amurambika ko ibiganza ibyo biganza ntibive mu mabere yo mu maraya canke yo mu habara ibyo biganza ariko aragukoza ko bivuye hehe je namanda yibabwira mu kangwanya ntiwabonye ntimwabonye kureba yes naravyiboneye koko yesi shaka kubesha abantu uvuga ivyuzi koko wamubona ariko mbega nyine abakozi b'Imana b'ibinyoma ntayigiye naho kabicara ukabiyumvira ati kubera kino barondera jewe reka ndababwira ikintu kimwe kandi aho rero abantu baduca bantuka je ndabimenyereye ibitutsi muga nzovugisha ukuri jewe uzoza yasamye urumva akanyegera jewe urumva amahera nzoyarya nongere ndayarye subire ndayarye areba duca bantuka muzohantuka ariko none sije ndabahamagara abantu b'Imana cyo nsanga nabaguyemo bakambwira ngo urumva ngo ndagukunda ngo I love you so much can you be my girlfriend ibiki nibiki linda ndakubwira je nta mugabo mfise kuvuga ngo ndiko ndacitse ngo umugabo ngo cyane ndiko ndarya amahera y'abandi ndi jenyene ico ndagikuze sinama izoba yuriye inzu urumva nta mugabo ufise nta mugabo uje guciyemo nta mugabo nzobanciyemo n'ivyanshikira sivyo muguza urana nujya narabimubwiye uriko urazana amenyo ngaho nzoyarye yose ndayakokora ubona ese ndagukunda okay uzoza nzoyarya bien usimwe ikwega abakozi b'Imana b'ibinyoma ntavyo nzi ko bataza ba vrai ico nico kikwereka yuko iyi si iriko ibintu vyinshi urumva jewe mfise étoile urumva shetani ishaka kuzimya ariko irahumba naho byapararanganye irahumba nzosubira mbo umuntu ubwo muri makini urumva yego okay ukiri ngaho nyine ati ko nk'umukozi w'Imana akabwira ngo I love you can you be my wife kandi ari married aba bafise abagore n'abana nko bubere girlfriend unga anya muri kino muri past time no kubewa past time bo wiyumva gute iyo ivyo wamuvuga ko ari ibinyoma ubwira abantu badukurikirana ariko bakayifata nk'ububeshi mu gihe uri kumwe n'umukozi w'Imana ubona ari muri ayo manyanga kuko uriko uramwirabira n'amaso yawe no muri boîte turajana nabo nice bagakubita kw'ishapu kandi vraiment barabizi ntawe nzovuga atamvyonzi oya bagakubita kw'ishapu no ntawe tuvuga abantu baramuzi ntawe tuvuga urumva bagakubita kw'ishapu tugasohokana urumva nk'uge twaje muri 565 ujya musari ryari ujya musi nibaza hari kwa samedi kumenya sinibuka neza umunsi lundi mesha niwe yampropose 565 nari maze imyaka nkingahe je ntaho nyurayo urumva ngo tuje muri 565 aranahazi deja isanga arahazi urumva babazi ibintu byose yego urumva aranjana je ndamubaza none nk'ubu hogira umukirisi wawe muhurira ngaha ko abakirisi hari umwe bamwe ukuguru kumwe kuri mu isengero ukundi kuri mu baba batambikije nk'ubu muhurira ngaha ngo nongo ntibashaka kumbona okay jewe Imana ntacimbaza ndi umusivile ntacimbaza jewe urumva kandi nta n'umuntu uri kuraguyisha eka ko asanzwe yaraguye baba hagaze basanzwe bara amazuru hasi mwivu je ndabasumvya n'agakiza aha nari je ndababwira ubutumwa akaca ava ngaho mwakesheje mu nzoga sivyo aciye aja kuvuga ubutumwa je naho babigenda babwira ati je nzobivuga ariko sinzobavuga amazina ubwo umunsi mwavyonze mukamvyonga nzoca ndabivuga ndabavuga amazina muga nk'ubu sishaka kubavuga uriko urumva rero bisobanura iki bantu b'Imana menya ati isengero ndimwo musenge mwongere musenge je nko b'Imana itanyiretse injira muri rujya rushengero sinshobora sinzogenda musenge muvuga ati uru rushengero ngiyemo rumeze gute urumva
uriya muntu nimba ari profeta ari bishop ari apotre ubwo rushengero ameze gute eske n'uw'Imana iramwishimiye kuko iyo abantu Imana itabishimiye nibyo bakora byose baba ariko bakora muri vide urumva ni hahandi rero abakirisu baca basubira inyuma aho gutera mu buryo bwo mu mpwemu bakaguma ukavuga ati none ko nsenga ko nguma sambana ko nsenga impwemu yo kuborerwa ko yanka guhera ko nsenga kameremere zanje ko zidapfa kubera iki gukora ko canke uwo vyitungo ariko aragusengera si hari amaboko yiwe yikorera ahandi amaboko avuye mu bindi bintu abayifite izindi swingi ziwe si hari mwe muburi ko murabona ngo ariko arasenga reka ndaza kukwereka igikorane yakoresheje ejo abantu kuki abantu bagwa basubira bagira reka nibage no kubikwereka reka ndaza kubibereka urumva aha izo mbaraga ziva hehe zimwe ni umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha mu buryo buryo bwose hamakuba Imana iheza ikareka abo bantu oya Imana ntigihanira ngaho ntituri kuri wa munzure wa banowa Imana ni nyene imbabazi kuko twese yo twicaye twicira mu byaha ariko kuba ari nyene imbabazi ratugirira imbabazi gusa ikibabaje niko bariko bariba bariko abantu nk'abo bariko bariba abanyagihugu urumva ikindi naco umuntu nk'uyo hariho ibintu bibiri narabibabwiye hariho abantu bakoresha imbaraga z'abadayimoni sivyo kugira bamenyekane kugira baronke ibiguruka ibintu byinshi hari n'abandi bakoresha ubuescro n'imigwi itatu n'abakoresha ubuescro akavuga ati hakurya nayo kubaza ati nakora muzi kugira aca muvugishwa ko yitwa ngo ni mpwemu yera bimubariye urumva message sinazikwereka niho ntagira screenshot wari kugira ngo ndabikuye ahandi canke naziboneye yes voilà hajya rero ni kujya rero abayiscro bakora akacaja kuvuga ati naka haguruka Imana imbwiye ukunuku kumbe amakuru bayamuhaye y'ibyawe byose urumva ikindi naco hariho rero umugwe wa gatatu w'abavre abakozi Imana bavre basenga Imana koko bakorera Imana basengera abantu mukuri abo bariho mugabo si benshi iyo ndabivuze rero abantu baca bantuka si benshi tugeze mu gihe ca nyuma kandi igihe turimwo umuntu wese ariko yiruka n'ubuzima ukavuga ati kugira ndonke ubuzima bwiza kuno ncehe bigende gute urumva benshi baca bugurura amayigize ukaca usanga wowe ndagiye kugura eglise ntiyahamagawe n'Imana benshi barihamagara kubera iki ubuzima buba bwansi bagiye kurundirira aho byoroshe urumva uzurabe abakozi b'Imana benshi ntibakora nabanebwe bambere baba koko none nuko ntifatanye umurimo w'Imana makanda kuri nakandi kazi ko hariho abakora raba abakozi b'Imana bo muri Amerika bage namaze gutegura baramaze gutegura urushingiro rwabo hari abantu bagitangura uno munsi urumva rero bariko barondera savedi bariko barondera bakiriya bazobashikana kuri bya bindi bakeneye iyo uri umukozi w'Imana wa vrai utari muri business shinga urushengero ugira n'ikindi kintu uri kurakora ku none ko mudashaka gutanga bya bigira 10 erega abakozi b'Imana bagize bigira 10 nyene nze babesha nze barihirinze ibigira no kuvuga iki byoye umukozi w'Imana wa vrai sivyo ntitwirirwa duhura mu maresitora umwanya wose tukirirwa duhura mu mapatisserie bariko baranywa amata barya ivyo kurya ibiki urumva umukozi w'Imana akwiriye ivyo onye ukavuga ati narabisiguye ejo bundi niko usubije mu bigira 10 ikigira 10 gikwire wawo ndafata umwe yo gusengera abana b'ishengero urumva agasengera n'igihugu ariko ubu benshi nta mwanya bafise umwe yabafise benshi usanga bigira kwitongoreza bahabara no kuja kurya ikirori urumva benshi baba bakuze deja batarya ikirori urumva ukaca usanga rero kiriko kirabakurura ubunya bakaca bibagira imirimo bajejwe uriko urumva ukaca usanga rero barivanze n'ivy'isi cumbwira uyo muntu akunda ikirori urumva hanyuma akaca yitaho abana b'ishengero n'igihugu ibibaho ntibijana abari mu buesco uno munsi Claudine Coco afise byinshi experience nyinshi zidasanzwe
cyane cyane mujye n'abakozi b'Imana ariko koko uno munsi ni gute umuntu kandi ashobora kumubona akimubona gusa avuga ati ntungoze ko icyo biganza cyawe mbega biroshe yuko no ibyo biragoye kuko narabagiye umuntu ni munini cyane sibyo kandi ubonye umukozi w'Imana w'ubunyuma ntumwibye jewe ndabimenya ko bivanye amazi turiko turaganira urumva niho umenya ati basi erega ntibiyoroye kuko baba bimenya kubyaza kudiraga wewe niko aba yadiraze n'abandi niyo mpamvu ntabumvira ikigongwe kuko ava azi wanje avuye ahandi urumva ubushango nico tumutabumvira ikigongwe nta kigongwe naba kandi nta canze mba nkoze uyu ndamufata ko ari umusivile komunezo ariko koko ni umugabo w'abandi none ari umugabo w'abandi umugabo wundi mugore nije mba namubwiye ngo azantongotse kuko biri kose yasize umuryango muhira ugiriye amahera yiwe ugasanga wenyene ntabagiriye ikigongwe wenyene ntabagiriye ikigongwe urumva nije nzobagirira ikigongwe gusa ikintu kimbabaza reka ndakikubwire nkora niyumvira harige nk'umuntu mubwira ati nka 500 ngaho cyangwa miliyoni ukabona yaguhaye sans discussion kaca wimvura yo maskini yamuntu ngo usanga ngahara y'abana bo mu isengero batanze kigira 10 cyangwa amashikano ico cyonyene ico kintera rumoro nkumva akagongwe gatoyi nyene urumva mugabo kome baba yabahaye nyene bambye mu makomantere yuko baba bahezegiye abakozi b'Imana bayakoze ico bashaka no guhonga birimo muri makerera uzoyama sinzoyanka bakristo muri kumadukurikirana barabimbye mu makomantere 10 mutanga mu masengero yanyu muzi yuko abakozi b'Imana banyara binyoma amahera yanyu ajya koko baravuze yuko bavuze ati koko turayabaha tubishatse kandi bayakoze ico bashaka reka rero baze barayabaha nanje bayanzanira sawa uzoza kizana kayampa nzoyarya kuko azobanyizaniye nibo batwigisha mu isengero bakatubwira ati baze bampinyutse nibo batubwira ngo Imana ishaka gukoresha na shetani ikakugemurira urumva simwe mu bitubwira abakozi b'Imana ni mwebwe je maze kubyuma kwa abakozi b'Imana kandi Imana ikamukoresha ngo Imana ishaka gukoresha shetani irakoresha shetani ikakugemurira urumva rero Imana ikoresheje umushetani akanzanira je kubganje mvuga ati ni Imana imutumye anzanira so hacha afise nanje baramuhezagira nanje kampezagira none cyakiri muri commentaire ndashaka ko rero baza kujija shaka mutugandirije ngaho muri commentaire cyaha ngaho onyakiri he ko mumwinjirira ko mumubeshera cyaha ngaho onyakiri he uri ndaya suraya no mudabise amaheraje Imana irungitse amahera urayarya koko harana n'abantu babahejije kwandika bandika ko ruburaya kuri ndaya kwa kwa harisho none jewe sinatanze bigira 10 iyo byagenda hazi usanga vyaribwe n'abandi ko ntimunze mu mbeshere ibigira 10 byose natanze byose nta rugira 10 na rumwe gwanje ko gwangarutse ko byagiye sagiye mu bandi bahabara voilà nibandekerere nawe wirire n'ugezwe ariko none ikibazo abantu benshi kuko baragukunda urabizi besha kuma bibaza kuko nuko turashaka basuko yokizwa gasubira mu murongo mwiza je nzokizwa ambo jewe wene umvize ndakubwira nabo babasengera ntibakijije se bakozi b'Imana none wumva abona jewe nindakijijwe nawe ntukijijwe rega nawe uri cyo kimwe nabo bandi oya je kuko mu nyuma ndagera nkasaba imbabazi Imana nabo bajya nabwira ati Imana babarira Brian no babarira ibyo navuze uri kuruba ariko niko Imana itakurinda ivyo bigerageza ntabyo nzira bireka kugira inyigisho nanje kugira nzi ndabigisha abandi niko gusa abantu ntibatahura ikintu cyose yo kije kiba gifise impamvu kije kiraza kugira cigisha kinyigisha nanje cenza nigisha abandi abashaka rero bazovyumva abadashaka sinzobafata ku nguvu bazobibona mu myaka iri imbere mikeyi icyo nakundagaruka ko ari abantu benshi n'usovuga ati no kuri koko yakira umwami Yesu umukiza mu buzima bwiwe naramwakiriye uyu mwakira gutyo n'umupagana tatsima je naramwakiriye waraguye naraguye kuvyuka ntibibaho nzovyuka muga ndakije bukebuke
aradukurikirana wumva yuko ushobora gufata igifungo kugira ashobora kumusengera hama kandi afise vyinshi uzi ufise vyinshi wabonye none umunsi wanashima ukibona donc ama experience menshi urabona ko koko yovamo umukozi w'Imana ameze gute yovamo je rero nije nzovamo umukozi w'Imana wa vrai dasanzwe pe urumva kuko nzongeye mu byonzi yego nta uzombesha nta uzosuma abandi bahungu oya yo je honyine tureke no gukozi kamenyereye gukoma kamaka giziki oya je te jure je ndabirimo nejo naho bazobona ngo ndakijije ndazi bazobimenya abantu ko nakijije nzokwishingira intahe sawa iyo umuntu yakijijwe udakije kubera abantu uhagararamwo gutya wese neza je ndabigendamwo wese kandi bivuyemo ndabivamwo wese mugabo rero naho kubivamo nta munsi ndabwira Imana wa mana we ndakwinginze ntunde kure n'ahandi mu byaha ngirira imbabazi zawe tugumane ndazi ko Imana iri kumwe na jewe ndazi Imana kuri kumwe na jewe yes ko twega byinshi bitandukanye kandi cyane bishobora kwigisha surtout abigeme no musi bahuwe no bahendwa cyane mu ma église apana bigeme n'abagore abagore genre féminin yose abagore bari mu rugo nagira baracubwe ntashobora guhendwa n'umukozi w'Imana aho je nkiri Marie ndibuka n'umugabo wanje yonshingira intahe niyashaka azoza bivuge ngaha kuri kamera urumva bahora bandraga uri kurumva ndikumva n'umugabo abizi ko ndi mu jeune Marie nkamwereka message byose akabibona nawe yonshingira intahe naho twagize divorce mugabo turabagenza arazi ko je ntabesha urumva aba bakozi b'Imana ba fekabo ntibarangura umugore ntibangura umukobwa d'ailleurs bakunda abagore kubera batabivuga bakunda cyane kubera abagore babikibanga ugasanga umugore umugabo w'umugore n'umugenzi wa mu pastori cyangwa mu prophet whatever gutya ariko umugore waramurya urumva ugasanga n'abana aravye abana ariko ugasanga harimo uwo yateyemo hari anyi wiwe akaca ba Joseph Murezi abakobwa nabo akazana ati daddy narose mu fiancé kuno kubera mujye oya ngo siwe ukajisanga wa mu fiancé namuhevye wa wihombeshije pastori ataguha n'amahera n'atano ni wakujya wa undi mwari kubaka famille aragiye umukobwa agasazira mu isengero hatikitara abadamu benshi abakobwa benshi bakuri muri église simvuze bose mbabarire simvuze mwese ko mwasaze mu isengero kubera abapastori babajya oya indira mu isengero rafapase ahubwo reka ndakigaruke ko navuze ko mu isengero atabahungu beza bababogare bariyo kwanza barashavura inukuri arabesheye urumva je byo ndiko ndavuga ndabizi mu isengero nongere ndabisubiremo kenshi haba hariyo abinzara bavuye hariya mu isi bakubititse yaje kurondera Imana yahonze ubukene yabuze inyegeza urumva ukaca usanga abandi bagiye gukizwa vya vrai gukorera Imana ariko ukaca usanga ururato rwarahengamye impunzi yaratabutse abapastori abamubona ntibabibuka ngo babagirire neza bavuga ati uyu mutipe yavuye mu byisi aje kurondera Imana ndamurondera karato agapantaro arakubititse reka ndamwambike nibo batuma banamaramaza ubwami bw'Imana barikunda bambara amakositime meza batese bagendera mu modoka nziza abantu bari impande yabo indani bambaye nabi basa nabi nta muhungu je noja kurondera no umvirize nongere ndabasubiriyemo nta muhungu noja kurondera mu isengero mu isi hari ababogare vraiment no mu isengero twega abahungu beza turahari oya wowe kuri umusare uyaha hari n'abandi benshi ngaha anya iyo bagiyeyo iyo bavuye mu byisi bakaja mu isengero baca babafuti bagakubitika bakabona nico barya ugasanga umuhungu yagiye ari boga avuye mu byisi kuko inzoga zirabyibusha inyama zirabyibusha urumva barifata neza koko urumva ushobora kwifata neza no koko ya koko kuri ababishira pe mugabo mu isengero ririmo mpwemu yera mwanyumviriza aha hantu mu isengero hari impwemu yera umukozi waho w'Imana waho akunda abantu biwe akunda urushengero muri Bible handitse imbere yuko ukunda abo hanze banze ukunde abo mu nzu y'Imana umukozi w'Imana yaragendera kuri iryo jambo nta muntu ari impande yiwe ashobora kwambara nabi cyangwa kubitika n'inzara ngo avyemere aramugaburira umubiri usa neza bivanye n'icubuhaye
urumva ntushaka kwirirwa cyangwa ugasanga barafunze amafungo atazi ko ku mugore aza kuronka n'amata yo kunywa uri kurumva uwo muntu azogira ifreshire ryari mugabo abakozi b'Imana bavre mu nyumve neza bavre bafise mpamvu yera bafise urukundo abo bantu bosanga bafise abahungu b'ifreshere abahungu muri eglise beza ngaha babwiye apana ama eglise yose rumwe kwijana eglise imwe kwijana nibo abahungu beza niho usanga basi hari abahungu basesutse kuberanye naho nyene pasteur waha bitaho kandi abereka koriki akabereka ibyo bakora bakigaburira ariko benshi usanga babibirobezo vraiment kandi bagiye bari imbere y'Imana baba biruka inyuma ya pasteur gusa biruka inyuma ya pasteur bakabuturobezo bazibana muze mu nyumva vraiment urabinjiriye cyane abahungu kwera ukuri kw'Imana ni bya vrai cyo kimwe n'abakobwa ugaca usanga umukobwa yagiye utubere duhagaze ameze neza utubere butwara korotse no dushesheti asigaye ngana uko freshere yaraheze urumva asigaye kubera inzara baguma babashira mu masengesho batazi ko no kumugoroba baronka ibyo bagi uca kuko none nyene eguri kijijwe ubanza ukisonzesha kwisonzesha kwanze dayo kwisonzesha niki Bibiliya itubwira yuko atanaho Bibiliya atayonzi neza nzo tujambo duke ijambo ry'Imana rivuga yuko umuntu yisonzesha neza nuwisonzesha biryari kurya akabihebera ugowe ni bande babikora ngaha bakubita imisi 100 imisi 200 imisi 90 byo kurya nta atanumwe agaburira mugenzi wiwe mugabo kenshi abakozi Imana benshi bakunda kubikora kubera iyo minsi abantu baratanga kugira bagweze amahera mu isengero muri iyo minsi yo kwisonzesha abantu baratanga amafaranga bien sûr urumva kubera mutonda every day mu gitondo ku mugoroba voilà mukaca muza muratanga amahera urumva mugabo vraiment suko byari bitegeza kuba bari bakwiye gufata bisonzesheje bitya bagize bari kurya bakabiha kurya nyene Bibiliya muzisoma zicuritse ntabyo je no kurinda umunyabyaha kandi sinsoma Bibiliya sinababwiye ko n'ubu wombwira ati genda uyiza nosanga ivumbi ryaruzuye nkarinda kugira je sinshaka kwishira mu mpwemo ntarimo rero mugabe ivyanditse duke nyene hariho kamwe nzi ndatora rivuga yuko wisonzeshe fata ivyo wari gufungura ubihe ushonje ni bande babikora ntayi babikora bake cyane no mu isengero ntibavyigisha ivyo bintu abantu barakwiye gusoma ijambo ry'Imana mwabantu mwe jewe ndi umupagani naraguye mugabe ikintu no babwira naho bavuga ngo nta wagoye ashobora guhanura ngo uhagaze oya mwe muhagaze za muransengera nanje nzosubire mba umuntu muzima ariko naho bahanura sero n'ama experience yawe ndabahanura sero na experience ziwanje ni musama ijambo ry'Imana urumva basoma ijambo ry'Imana kuko byinshi ntibabibigisha bababwira ibintu by'imihezagiro bakababwira ati mudatanze ikigira 10 muragowe murapfuye mwikoreye imivumo no utanga icyo ufise nta muntu ashaka kuja gutanga ikintu adafise kandi Imana si nkene Imana kurya bavuga ngo urashaka gukoresha shetani irashaka kuzana umuntu from nowhere akazana amafaranga akubaka urushengero agatanga ibintu byose mu isengero agahezagira umukozi w'Imana ibintu bikagenda neza yari umukozi w'Imana yitaho iby'Imana ashaka kugira urushengero abantu bakenye ariko Imana igakura umuntu from nowhere ikamuzana akamugirira neza nibareke iterabwoba mwaba pastori mwe mwaba prophet mwaba bishop reka guteza ubwoba abantu wo mu bishop Baltazar yigeze kuvuga ngo je ngo musenga Imana yanje urumva ngo ngaha mwese ngo musenga Imana yiwanje abantu birabatsitaza iyo usenga Imana ya vrai nivyo sinshaka kuvuga ngo yango sivyo muga abantu benshi baratsitaye uti kubera iyo abantu bazi yuko uri umuntu umezuko utamezuko urumva utambikije utambikije umeze mushushe canke ngukonje deja kirazira umuntu akunda amafaranga cyane gusumvya abantu sivyo ugakunda amahera gusumvya nico reka ibishe abakozi b'Imana b'imyaka bakunda amahera cyane byo gupfa yotuma yica canke agakora ikindi kintu kugira aronke ubutunzi benshi rero bigeze gushavura ibikimwe muga mu nyuma niho je nabitahuye
imana yiwawe ni bimwe ngarutse kuvuga imana yiwawe ntawuzi imana usenga ariyo nanje ntuzi imana asenga ariyo n'uwundi ntituzi imana asenga ariyo mugabe ivanye ku bikorwa dukora nibyo bitwereka ico turico wambaje kare ngo none ngo abakozi imana womanya ubemenya gute ico kibazo mwama muri ko murakimbaza mugabo ikintu en bref novuga yuko umuntu umenya kuvyo yama kandi ubimenya gute iyo umwegereye mukaganira canke mubanye niho umenya ati ntumumenya wese uramumenya ba sentiere numenya ati wa muntu yari umu escroc cyari umuntu yari umu satanike canke yari umuntu mwiza urumva tugeze mu bihe umuntu wese ariko ariruka n'ubuzima ebana bigapfa ukiruka ngaha bigapfa ukiruka ngaha kugira turonke amafaranga erega uko twiruka niko n'abapasiteri biruka mugabo biruka bakoresheje bibiliya kuko nico bafise nivyo bashoboye urumva rero barabe neza mwaba kristo mwe murabe abo bantu bariko barabasengera ni bande urumva aba bakorako ni bande amaboko yabo ntavuye gucumura Jeffrey manahandi umupagani mugabe imana irankunda kunyene je ndakundana n'imana pe kandi nzokoma ndabivuga kandi mbonye ikintu sinzoreka kukigira ko deba abavyumva bazovyumve abatazovyumva ntibazovyumva yes twaje vyinshi bitandukanye kandi kubakozi b'Imana uko abahumuka bariko barahumuka nko bivuze ati abavyumva baravyumva atavyumva ntibavyumva kuko ndagushimiye cyane nanje ndabashimiye wakoze cyane gose ungiye kandi kubabwira kandi uvuga kandi ukundi kuri ukomeye cyane gose nzire ko n'ikindi gihe kandi uzoza kandi uhanurira kandi bizima jewe abavyumva muzogume mu ntahura abatavyumva naho nta kundi hari kungene nyene Imana hari umunsi nzovyuka nabasengeye muzovyumve rero ndabashimiye bakunzi bacu commentaire kwa kundi nyene abatukana mugume mutukana abavuga neza abampanura ndakeneye impanuro zanyu ndakeneye amasengesho yanyu mwumvise ko nkeneye yuko munsengera ndakeneye agakiza gashitse nibyo biprofete biguma binyiruka inyuma bimva inyuma vrema izina rya Yesu yes bashimye cyane gose muge masima dukurikiranye yari koko aho tuganire byinshi bitandukanye aho byagufashije bitagufashije naho sharingira undi muntu nawe kugira ngo bize kumwe